Kw'igenekerezo rya gatatu Rusama uno mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaritavye ibikorwa vyo kugenya umuceri mu murima wiwe uri muri zone Ndava yo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Arangije ivyo bikorwa, Nyeniteka Sinzohagera yarakengurukiye Imana ko yamuronkeje isi ndimwa yimbuka, acahamagarira izindi ndongozi z'igihugu kugwiza umwimbu no gutanga akarorero kuba barongoye mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere. Abenegihugu nabo yabahanuye gukurikiza akarorero k'indongozi mu gukora ibikorwa vy'iterambere. Nk'umukozi w'Imana, Nyeniteka Sinzohagera yamenyesheje ko uwo mwimbu uzofasha mu iterambere ry'igihugu kandi ko azohako abatishoboye. Yarangije asaba leta gushinga igiciro c'umuceri nk'uko yabigize ku bigori kugira ngo abarimyi baronke inyungu. Nk'uko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi adasiba guhimiriza indongozi mbese n'abandi bakozi n'abandi barundi bose yuko dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tukagwana urugamba rw'ubukene, hamwe nuko twitavye akamo ka Nyenicubahiro twuhamagara n'izindi ndongozi kugira ngo nazo nyene zikure amaboko mu mpuzu, duteragire, turime, tugwize umwimbu, dushigikire politike ya leta yo kugwiza umwimbu kandi dutangure kuri twebwe nyene indongozi mu isanzwe ategeza kwereka akarorero abandi, yateza kuja imbere igatanga akarorero keza kubo irongoye. Rero twohamagara n'izindi ndongozi, ariko kandi turashima vy'ukuri yuko tubona indongozi nka zose ziri imbere zirafise ibikorwa bitandukanye na cane mu bikorwa vyo kugwiza umwimbu hirya no hino turabibona. Rero ni ikintu ciza cane, n'umuco mwiza wo gukomeza ku ndongozi zacu z'igihugu, mbere tugahamagara abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bagakurikiza akarorero k'indongozi mu ntumbero yuko tugwiza umwimbu kugira ngo tugwane ubukene, hanyuma umunwa wose ushobore kuronka ico ufungura, hanyuma mbese n'umufuko nawe uronke agafaranga. Ariko kandi nsabe leta mvyeyi, leta nkozi kugira bigize ku giterwa c'ibigori barabe ni kino giterwa c'umuceri naco nyene, kuko turiko turabaza hirya no hino turabona ko igiterwa c'umuceri naco nyene cimbutse cyane mu gihugu. Rero twosaba yuko kujya biyumviriye gushinga igiciro c'ibigori, twosaba leta mvyeyi igashinga n'igiciro c'umuceri kugira ngo abarimyi ntibagumye barima bahomba, ariko nabo nyene bashobore kuronka akunguko, bagire n'inguvu n'ingoga zo kubandanya bateza imbere kino giterwa c'umuceri, ko twibaza yuko naco nyene gishobora kuba isoko y'iterambere ku gihugu, igihe umwimbu woba mwinshi w'umusesekara twoshobora no kuwushora hanze, hanyuma tukaronka n'amafaranga y'agaciro biciye mu giterwa c'umuceri. Rero leta mvyeyi, leta nkozi, vy'ukuri mu bindi bariko bariga kandi turazi ko bazobishikako, niki naco bazibakirabe kugira ngo nanone abarimyi b'umuceri dushobore kuronka akunguko.